Umuntu TV tubitayeho. Ndabaramukije mwese abari hafi n'abari kure, muri kumwe n'umuvandimwe wanyu Yahosefu Ineza kuri uyu munsi itarike 15 z'ukwezi k'umunani 2020. Nagira ngo tube turaganira kuri iri jambo rivuga ngo ni kubera iki Yakobo yanse guhembura mukuru we Esau igihe mukuru we Esau yaraje ashonje. Ni kubera iki none Yakobo yase guhembura mukuru we? Tutarandiriye nagira ngo tubanze twibukanye ko Yakobo na Esau ni bavutse ari amahasa, basangiye abavyeyi bose, no kuvuga umumama n'umupapa, bavutse ari amahasa kandi bavukira ku munsi umwe kandi baje bakurikirana, no kuvuga Esau avuka ubwa mbere hanyuma Yakobo avuka ubwa kabiri. Esau avutse bamwise Esau, bisigurwa ngo nyamoya canke savyoya canke bwoya, kuko yari afise umugara. Hama Yakobo nawe bamwita Yakobo, bisigurwa intonyorotsi. Nguko rero uko amazina yabo yabavutse bitwa kandi bari bose bakaba basangiye se wabo kandi bakaba basangiye na nyina. Baragize bariko barakura, bagize ibikorwa bitandukanye, aho Esau yabaye umuhigi w'umuhinga, hanyuma uyo nawe Yakobo aba uwaguma mu rugo. Turabwirwa na Bibiliya yuko se wayo mahasa yakunda cyane Esau, hama nyina nawe agakunda Yakobo. Ico sico tugiye kuraba muri akanya ngo tugende kuraba inkurikizi yabaye hagati y'uko kuntu abavyeyi bifata, ahubwo nagira ngo turabe gusa kuri iyi ntumbero turiko impamvu Yakobo yarimye ico hembura mukuru we kandi mukuru we yarashonje. Reka twongere tubasabe abari hafi ya Bibiliya, mwegere Bibiliya zanyu mugurure Itanguriro igice ca 25, duhere gusoma ku murongo wa 27. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo Esau agura ubukuru bwiwe utwo kurya. Dusome dore ku murongo wa 27. Abo bahungu barakura, Esau aba umuhigi w'umuhinga w'umunyeshamba. Yakobo we yaratekereza yibera mu mahema, kandi Isaka yakunda Esau kuko yama arya ku nyama yahingukanye. Rebeka we yakunda Yakobo. Umunsi urizina Yakobo ateka ivyo kurya. Esau arinjira avuye mw'ishamba ashonje acitse intege. Esau abarira Yakobo ati, mpase utwo ntamira kuri ivyo bitukura, ku bitukura utetse, kuko numva ncitse intege. Nico catumye yitwa Edomu. Yakobo aramwishura ati, shiti ubanje kungurira, nkegukira kuba samuragwa mu gishingo cawe. Esau aramwishura ati, raba ngira mfe, none ivyo kuba samuragwa bizomarira iki? Yakobo aramwishura ati, banza undahire. Aramurahira, agura na Yakobo ivyo kuba samuragwa kwiwe. Yakobo araheza aha Esau umutsima n'ibiharage, nuko ararya aranwa yivira hasi arigira. Uko niko Esau yakengereye ivyo kuba samuragwa. Muri iki gice dusomye turabwirwa neza yuko Esau yatashe muhira asanga murumuna we Yakobo yatetse
kandi birahiye kuko yari yatetse ibiharage canke ubwishaza yabishizemo amavuta birunguriye, vyari birunguriye. Yakobo Esau ariganira ingorane muto wiwe, aramubwira ati jewe ndacitse intege, numva shonje kandi numva merewe nabi pe, none mputwo kurya kuri ivyo biharage vyawe. Yisabiye ibiharage, nta nubwo yasabye umutsima, yisabiye uduharage kuko kwari nko guhemburwa. Ariko Yakobo aramubwira yuko atigera amuha na gatoyi, ntamuhereza. Aramubwira ko atamuha, amubwira ati kugira ndaguha utwurya, emera ndakugurire kuba samuragwa, jewe nka Yakobo nce aba ari je nzoba mukuru, umpe ndabikugurire. Esau ariyumvira ati none uku kuntu ushonje gutya, kandi uku gusonza kwanje ivyo vyose kuratuma nza gupfa, none ninapfa hose bazobishikira? Reka ndamusabe basi ampembure hama ndamuhe. Nguko rero Esau avamwo yumva yuko nta kundi reka bimuhe, ariko aronka ikimuhembura. Muri iki gisomwa turabona neza na neza yuko Yakobo ivyo yakoze mu bisanzwe nta karorero keza bifitiye umuntu yizera, nta karorero keza bifitiye umuntu yizera, kuko umukiza wacu yaratubwiye yuko nihagira udusaba tumuhe, nihaba ari ushonje tumuhe. None ni gituma giki Yakobo atashoboye guha imfungurwa mukuru we, kandi mukuru we yaramwiganiye ingorane afise, kandi akamubwira nuko yamerewe kandi nuko ashonje. Iyo tugiye mu gitabo novuga nti ibaruwa canke ikete ryanditswe na Shawuli, ariko arabwira abizera imyifato bakwiye kugira, yarababwiye cyane kugira urukundo. Tugiye mu gitabo c'Abaroma, ice cyandikiwe Abaroma igice c'12, naho twoja ku murongo wa 20, haravuga ngo ariko umwasi wawe niyasonza umugaburire, niyagira inyota umuhe ico anwa, kuko niwagira utyo uzoba runze ko amakara yaka ku mutwe, ikibi coye kukunesha, yamara ikibi ukinesheshe iciza. Yoba Yakobo yari muri iki gihe cy'uko intumwa yariko irigisha, byaragaragara ko Yakobo yari uwo kwihana, kuko urukundo rwigishwa rwo kugirwa n'abantu bari mu ijambo hariya hantu biraboneka ko atarugize. Ari naco gituma iyo uri kurakurikirana amakuru y'uruvyaro rukomoka kuri Abrahamu, ivyanditswe biratubwira neza yuko Abrahamu yacaguwe kugira ngo umurongo wiwe haze haba ariho umukiza azovukira. Ntabwo Abrahamu yacaguwe kugira ngo noneho kuzina intumbero, yacaguwe mu buryo bw'uko umuremyi w'ijuru n'isi yariko arategurira agakiza isi yose, kugira ngo noneho umurongo ngo muri Abrahamu, ni ukuvuga Abrahamu turazi neza ko ifura yiwe ari iwo bavuga ngo Ismaeli, niwe fura ya Abrahamu. Ariko iyo fura ntabwo yashe kuja mu murongo umukiza yavukiyeko. Murazi yuko mu nyuma none uko byagenze haraboneka Isaka. Inyuma yo kuri Isaka haravutse abandi bana bashika 6 ba Abrahamu. Bose bamugiye kuraba usanga Abrahamu yo barafise abana 8 canke 9,
ariko muri abo bana bose ba Aburahamu umwe wenyine niwe yatowemwo kugira ngo noneho azashobore kuzoserukirwamwo n'umukiza. Uyo nawe ni Isaka nawe kuko yari amaze kuba agize ukuntu ko kuronka amahasa, ntabwo noneho umukiza ari gushobora gusohokera muri babiri, ntibyokunda, hategezwa kubamo umwe. Nguko rero Yakobo nawe abari watogwa muri iyo nzira kugira ngo umukiza azagirene aze amuserukemo. Yakobo yagize abagore batandukanye cyane, murabizi abagore bashika kuri 4. Ibyakurikiye ni byinshi tubyize cyo tubivuze ko byo bibindi bintu. Muri uko kugira abagore 4 Yakobo yabarosemwo abana 13, abahungu 12 n'umukobwa umwe. Muri abo bose yarose, noneho ibyanditswe tubwira yuko umuryango umwe muri abo bahungu 12 kuko bacaye imiryango, umuryango umwe ni waciye ucagugwamwo kuzoserukamwo umukiza. Uyo muryango nawo ni w'Abayuda. Nguko bishika naho bishika. N'igihe umukiza yari mu isi yarigisha akabwira Abayuda ubwiwe yuko uwufise ico azokunguka kubwo umukiza, nuko uyo muntu ategerezwa kuba yitondeye ijambo. Yarabwiye ati ntimwiyemere cyangwa mwiyumvire ngo mukomoka murongo wo kwa Aburahamu. Ico ntabwo ari cyo kiguha kuzoronka ubugingo budashira. Ubugingo budashira uzoburonka kuko wumviye ijambo ryo kwizera, urarigendera, ugendera mu bigororotse. Ari nacyo gituma umuntu wese ari ku rutonde rw'ijuru yama yitwararika kugendera mu nzira zigororotse. Kuba rero umuntu agendera mu nzira zigororotse canka ari wo muhamagara afise umutima, ibyo bifatanye no kuba ufise yangabire yo kwihana icaha. Ari naco gituma ijambo rivuga yuko igihe cy'amateka ibitabo bizokugururwa, nkuko mu bisoma hariya mu byashiro ya Ahayanani canke abavuga ibyashiro Yohana igihe cya 20 haravuga yuko ibitabo bizokugururwa, abantu bose bazocirirwa imanza hisunzwe ibyanditswe mu bitabo. Igikorwa umuntu wese akoze kirandikwa, ibikorwa bibi, ibyumviro bibi, imvugo mbi, byo byose bibi birandikwa. Ibyo rero byandikwa bibi imbere y'izina ryawe, kimwe cyose gifutwa no kuba wihanye. Niwapfa utihanye, ibyo wacumuye ntibizokwigera bifudika. Ushaka ube uri mu muryango uyu n'uyu n'uriya cyane na heye, ntacyo wo kwizera cyangwa wo kwiyumvira ngo uzoronka mu mukiza nta na gatoyi. Ndasubiramwo, niwava mu mubiri ibyiri imbere y'izina ryawe bitafuswe, ntacyo uzokwitega. Nagire ndabibutse bavandimwe muri ko murakurikirana iri somo ridasanzwe rijanye n'igihe cy'intumwa, aho habaye uwitwa uyu Ananiya na Safira. Murabizi mu byakozwe n'intumwa ibijanye na Ananiya na Safira, murabazi. Abo bari basanzwe bari mu bizera rero, ni ukuvuga yuko bakomeza bariko bararya ibya bagenzi babo gushika bagenzi babo. Noneho urumva nabo bibaza ati ni kubera iki aba bantu, kandi nabo bafise amatungo, ko bagenzi babo nabo bazana amatungo bashira imbere y'abandi y'intumwa ati turazanye kugira ngo dufungure. Ananiya na Safira nabo bakuma baryoherwa barya ibya bagenzi we. Harashitse igihe nabo baguma bahanzwe amaso, nguko rero baca bavaho ngo nabo bavuga ati bagiye kuzana ibyo bazana ngo bagurishe itongo ry'iwabo. Ibyo murabisoma ku byakozwe n'intumwa igihe cya 5. Ananiya n'umugore wiwe bavuga ngo bagiye kuzana nabo ibyo bakuye mu itongo ryabo ngo bagiye kurigurisha. Bagiye baragenda bararigurisha, barigurishije baca baravugana umugore n'umugabo ati ingo tubike makeyi tuje guserura yatuvuye ko araya twaze, kandi yari ko ararya iby'abandi nabo, kandi ibyo yarya nta wari yaranyegeje.
barabijana. Ananiya aragenda ashikiriye intumwa, arahereza Kefa ati niwakire, aya niyo mahera jewe nashoye. Kefa ubwo nyene mpwemu yera kimuvugiramo ati uyu n'umubeshi. Mubaza igituma ariko ahereza mpwemu yera. Ananiya ntiyarose uburyo bwo kwisigura na gatoyi, yaciye apfira ho nyene, nta n'ijambo rindi yongeye kuvuga, nta kwihana, nta kugirayo. Ubwo nyine bacaza kumuhamba. Haciye amasaha 3 umugore we nawe acaraza, kuko bari bagize imigambi bagende mu migwi. Umugore we washitse atamenye ibyabaye ku mugabo wiwe. Kefa aramubaza ati nankana, aya niyo mahera mwagurishije hariya hantu? Wa mugore ati neza cyane nuko. Acaramubwira ati ibirenge byahambwe umugabo wawe birashyitse ahanyene, kandi nawe nuko nyene. Uyo mugore Safira nawe acarapfa ubwo nyene, ntigeze yihana, nta no kwisigura ntigeze aronka. Acapiriyo bya byaha bakora byose babipfana uko, nta cihano kirimo. Nico gituma iyo uriko urasoma muri ico gihe cya 5 uza kwibona neza uko Kefa yababwiye ku murongo wa 4 ngo byakozwe n'umwa 5 ku murongo wa 4 ngo ukiyifise iyo shambu yawe ntiyari iwawe, kandi umaze kuyigura ibiguzi byayo ntuba warabikoze uko ugomba. Ni iki cyatumye wigira ingingo mu mutima wawe ukora utyo? Si abantu uhenze, musumba byose iwe uhenze. Kunota Ananiya yumvise ayo majambo agwa mukumbi, yarayumvise agwa mukumbi, nta na kimwe yavuze. Abavyumvise bose bategwa nako bwinshi. Imisore iva hasi iramutekera, iramujana, iramuhamba. Ku mirongo 7 hahise nk'amasaha nk'isaha 3 umugore wiwe arinjira atazi ibyabaye. Kefa aramubaza ati barira, mbega ishamvu mwayiguze ayo nyene? Aramwishura ati egome nayo. Kefa aramubaza ati ni iki gitumye muhuza inama kugerageza mwe mu mwami musumba byose? Ibirenge by'abajanye guhamba umugabo wawe biri ku rugi, nawe barakujana. Uwo mwanya nyene imbere y'ibirenge byiwe, uwo mwanya agwa imbere y'ibirenge byiwe bukumbi. Ya misore yinjira isanga amaze guhwera, iramujana imuhamba iruhande y'umugabo wiwe. Ishengero ryose n'abavyumvise bose bategwa n'ubwoba bwinshi. Aha batubwiye ibijanye na Ananiya na Safira, ububeshi. Ni ukuvuga rero icyaha kitihanywe ntigivugikwa, ntigikugwaho. Nico gituma abavandimwe ubutumwa buhari bw'iki gihe ni ubutumwa bwo kwihana icyaha cyose, uko mwemu agenda guhishurira yuko ibyo urimo ari icyaha. Ni naho ijambo rivuga yuko mu bwami bwo mu ijuru atakizira, atagihumanya, atamubeshi, atamusuma, atawukora ukunyuranye n'uko ijambo rivuga azogerayo nta na gatoya. Nico gituma iyo umaze kuronka iyi ngabire utegerezwa kumva kuganzwa n'urukundo. Urukundo niko rukuganza, kuko urukundo nago ngo rutuma ibyaha byinshi bigirane bifudika. Mu bikombe by'urukundo biratuma hari ibyaha wewe byawe bifutwa bitumwe n'urukundo ruri muri wewe. Ni muhire ingabire y'urukundo bene data muri hirya no hino, maze mwige gukora ibyiza, mubikore muzi ko muzoshimirwa n'uwabacunguye. Ari nacyo gituma umukiza wacu yaje mu isi kugira ngo abe umuco w'isi,
abamwizera bose bashe kuzoronka ubugingo budashira. Kugira ashike mu isi rero byabaye ngombwa ko ategurwa cyangwa inzira yiwe itegurwa ukuzoca mu isi. Arico gituma Abrahamu nka sekuzo w'abizera yatowe, Isaka arakurikira, Yakobo arakurikira, muri Yuda biraza gushika yaho byashitse aho aza kuvukira aho yavukiye, kugira ngo noneho abone kubashitse mu isi asikaneho kagakiza umuntu wari wese wo mu isi afise umwami go kuja mu mwami bwo mwijuru ategerezwa kwakira. Agakiza ro kumukiza wacu ntikazaniwe umuryango cyangwa ubwoko, kazaniwe abantu bose. Rero umuntu wese muri wafise uwo muhamagaro wo kukakira bizogaragarira ukungene yitware mu ijambo ryiwe, n'ukungene yitandukanya n'ivyaha, n'ukungene akunda gushingira intahe ivy'ijuru. Muhezagirwe.